Amazina nitwa Nibogora Benigne, nkaba narungitswe n'ikigo citwa United Lines Recruitment Agency kiri haruguru ya Pafu. Nico cari candungitse. Ikibazo mfise, ingorane mfise sizindi, jewe naraje ndashika ngaha, nshitse ngaha nyene ndakora nyene nja ku kazi nkuko bisanzwe, nashize itariki 31 z'ukwicumi niho nashika ngaha, ndatangura ndakora nyene amabuja aranyereka ukuntu bakora, urabona iyo umukozi ashitse umuntu aramwereka ukora uku, ndakora ndahamaze imisi 2 nyene umupapa nyene gutangura kuza aridoga ngo yamuzaniye ngo umukozi ngo avyibushe, ngo arashaka ngo ba mama Duba, ngo ashaka ngo bato bato. Umugore akamubarira, none wewe nagira ushaka umukozi biguma uko munduru nyene biguma uko nyene ndakora, nanjye ndavuga ati ndi ku kazi reka nkore, ndakora ukwezi kwa mbere kurahera, kwa kabiri kurahera, nyene biguma nyene mu nduru, kwa gatatu kurahera, ubu ndi mu kwezi kwa gatanu, uku kwezi guhera kuzoca gukwiza amezi 6 muri uru rugo. Mugabo rero inyuma y'uko kwezi guheze, niho niho nyine abana biwe abahungu be 2, afise abahungu 2 b'abasore, umwe azana inkoho, uwundi azana pistori, birantera ubwoba, ngira nabikubwiye kuri iyo message ya mbere. Ego niho naca nitura nyene ico kigo biragira, gusa nyene biraguma nyene mu nduru, gutiza naho mbere umuvyeyi imaze kujamwo, irayidi imaze kujamwo, nyene haraba induru nyene cane, aratumaka umugabo, aratumaka umuryango wabo ukaza ukavuza induru ngo nibansohore ngende nibagirene, umugore akanka ko ngenda. Gusa je mbona umenga nukuri hano hantu sawa kuguma, nukuri birakaze ivyaho, birakaze, barambara ngo ndi jini, ngo ndi dayimoni, ngo ndi jetane, ngo ndabicira ibintu vyabo vyinshi, bakavuga ngo bazonsohora, ngo bante hanze, ngo ko umugore yase ngenda, ngo bazonsohora, ngo bante hanze, vyinshi bakavuga, nuko biranduhije. Hama ikindi naco ca kandundura hirya y'ejo, niho bavuga yuko ngo bagomba banyake telefone, ngo bayinyake, nanje ndabankira, hari ijambo mbere narimwe nabishuye, narakoze gusa navuze ati je bakaza kuyinyaka ku nguvu, nanje sindi umwana. Ego nukuri je ndabona runo rugo nukuri sinorugumamwo pe, abana baranyase, biturutse ku mugabo. Ego nuko kimeze, sinzi ico mwofasha. Ego muba mukoze banyakubahwa. Kino sinzi ko novuga ngo kiroroshe, ariko kandi ntikinagoye. Ni umukozi ashaka akazi, nimba yivyuhiye, akundwana na buja, sebuja ntamukunda, yipfuza gukora, canke amujane kuri ofisi. Hano hakora ikintu kitarenga kimwe gusa, kandi nizera ko kino kibwirizwa guhera kandi neza. Reka ndagifate mu minwe, ejo nzobabwira icyavuyemo. Ni kwandikira inabuja nkamuhamagara, sebuja by the way muhamagara, ibikurikirana navyo ndumva ko bazokurikiza ivy'amategeko, barayazi ivyo basinye. Kubera ko ndushe reka nduhuke, murumva ko n'akajwi kahindutse. Dukomeze twumvirize ngaha ukuntu yabisobanuye neza, ingorane afise guhera mu ntango gushika uyu munsi,
hano mw'iri jwi rikurikira niho yabisobanuye neza yitonze, avuga step by intambwe ku yindi uko vyagiye biragenda kugira mu ntango gushika uyu munsi. amahoro neza nyakubahwa. Ubwa mbere na mbere mbanje kubaramutsa. Nanje ndaho ndi umurundikazi. Nashaka umufashe. Ndaho nyene napfuye mu Burundi tariki 28 z'ukwezi kw'icumi. Nshika ku kazi itariki 31 z'ukwezi kw'icumi. Naciye ntangura ndakora nshitse muri urwo rugo nyene umupapa araho nyene atangura kubara umugore wiwe ngo wagiye kunzana ngo umuntu munini ngo uno muntu wanzaniye ngo sindamushaka ngo ni munini ngo asa nabi ngo iki nyene uratse nyene uko nyene abantu bihingutse nyene nawe uca uvyumva nyene ata muri make ngira yapfata n'umuntu je ntawe nshaka. Araje atangura kuza arosha nyene abana biwe nyene arabosha ngo ni umwami biki n'ibiki. Umugore nawe arabamba by'ukuri. Umugore n'ukuri yarankunda mugabo satani shagarara ku mugabo n'abana. Umugabo akuze w'umutama bisimve. Araboneka nyene ko akuze vure mu muntu arinze agira imvi nyene arakuze nawe uvyo vyumva afise abana bakuze. Burya ndaguma ngaho nawe aravuga ati jewe nazanywe no gukora nta bindi bavuga nzokora nyene nkakora nabo nkavuza induru niho umuntu umenya imbe yabonye vyanse caragira haheze ukwezi catangura kuvuga ati ngo nagende. Umugore aranka pe aravuga ati je ntigikunda jewe umukozi namushimye nkumumbuza. Biguma nyene uko nyene muri zuguru gutenda naho utanatangura kuvuga ngo nakare ngo ntazi ururimi ngo ntavuga ibiki n'ibiki kavuga nyene. Hari umugore avuga ati nta kibazo none ushaka umuntu akora ushaka umuntu avuga adakora zikazima akazi agakora neza nta kibazo azobimenya bukebuke. Biraguma uko ukwezi kwa mbere umushahara nyene barawumpevye mu kwezi kwa mbere muko bawumpevye bigoranye bayampaye mu 15 barayampa ndayarungika. Niho nyene nakora ukwezi kwa kabiri naho barayampa none bayampa batevye nayo ndayarungika. Ukwezi kwa gatatu nyene biguma nyene muri za nduru ndakora ukwezi kwa gatatu. Ukwezi kwa kane niho nabona umenga birimwo birakara ukuntu atangura kuvuga ngo nakare ngo ndiko ndabicira ibintu vyabo ngo ntibiriko biragira vyinshi nyene yitwaza nawe uca uvyumva urabona iyo umuntu yakwase ntabura ivyitwazo aguma yitwaza ibiki n'ibiki nyene atangura kuvuga uko aravuga ibintu vyinshi. Burya biraguma uko ubure mu kwezi kwa kane niho nyene kwezi kwa kane niho nabona umenga bitanguye guhindura isura. Abahungu be babiri bakuze b'abasore umwe arazana inkoho uwundi azana pisitore nyene baza nyene imbere ya nyina wiwe baravuga ati ngo barabona ngo umuntu uzungu ukuntu ari mubi vyinshi nyene akavuga nanje mbere ico gihe ndagira ubwoba. Ico gihe maze kugira ubwoba niho nakibwira umugabo wanje nawe acagira ubwoba. Umugabo wanje aragenda kuri ofisi yandungitse. Agiye kuri ofisi yandungitse casanga deja ntawuhari
asanga umumadama atwigisha kubera twe tugomba tuze ndegera avuze mwebwe bita mwokwitwaza nomero ziwanje n'uw'umumadama abigisha kubera jewe nta carabunzi carabukiza uwo mwarimu rero vyiza ushobora kugira ikibazo ugaterefona umwarimu wanyu akakibafashamwo umugabo wanje amaze gushikayo aragenda asanga ndeja ntaho hari uwo mwarimu arakimubwira ukuntu kimeze aravuga ati sawa umwadamu ndondeye turavugana tuvuganye ndamubwira ukuntu arambwira ati numva ari ukuntu ndamubwira ukuntu bimeze arambwira ati noneho umuntu ushaka ngo tugufashe iki ndamubwira ati nukuri ikintu ushaka mumfashe nshaka ko mu telefona je bakavuma bandurira ku biro bakarondera iyindi nzu niho mu nyuma yanyandikira message arambwira ati ngo shango ntigikunda kwera ngo ntigikunda ndamubaza none kireka gukunda kubera iki urumva ndamubajije uko niho guca kirane niho guca avuga ati ngo ko nyoko buja gukunda ngo jewe ngo ntase kumurirwa ndamurondera ngo ntase kurirwa ndamutelefona ngo yego ngo hari igihe ngo vyoca bijyane ngo canga bihindura iyindi sura ugaca avuga ati ngo wamureze ibiki burya naciye ndavyihoza vyose sinasubye kumurondera naciye ndabireka sinasubye no kumusubiza naciye ndavyihoza vyose ca ndagumuko ndakora ukwezi kwa kane kuravamwo ubu rero ukwezi kwa gatanu kuraheze ukwezi kwa gatanu kwaraheze ubu ndiko nkora uku kwezi kohera amezi 6 yubavuye ndi mw'inonzu rero mw'iyi minsi naho neza vyagaye vyahinduye isura ubu rero ngomba kunyaka telefone abana ukazumva bariko baravugana na se nyine bavugana ngo tumwake telefone ngo dushobora umva niba bafise iyindi migambi bashaka kuzonkorera Just ndabizi bwa telefone baragenda barabara uwo nyina wabo tumwake telefone burya aratuma abana uwo mugore nyene aratuma abana baraza umwana umwe araza asanga nyene aho mu cumba nyene rundi arambwira ngo nyina bavuze ngo ndabahe ngo telefone ngo bayijane sinanamwishuye n'ijambo rimwe narihoreye gusa navuze ati je ndinzira uwuza ko yinyaka gusa ntayo ndamuha ubwo telefone narakoze urabona tukiri hariya ku biro nk'umwana isubira inyuma tukiri hariya ku biro urabona ko umuntu atari yemerewe kuza amatelefone twari dufise bayatwakiye hariya kuri ofisi hariya mu Burundi niyo bayatwakiye baravuga ati ngo ufise telefone wese ngo nayizane umva ntiwari kwinyegeza kubera ugiye kudepoza urabona ko bavuga ati ngo uba ufise zana inomero tuzokurondera ko niyo umugozi wawe ucagura ugaca uyitanga urumva basanzwe bayizi upfa ntushobora kuvuga ati ngo je nta telefone mfise kandi baba bayizi baca basaka niko baca bakora ico gihe baca basaka sinzi n'ubwo ariko ko bimeze navyo ico gihe rero telefone ico twazitanga ku biro duzitanze twe twasafiriye ata telefone dufise maze kugera ino ndakora ukwezi kwa mbere amaranda yarumvika ukwezi kwa kabiri kiravuga ati reka ngure telefone ukwezi kwa kabiri batumpaye niho naciye mbarira mabuja ndamubwira shaka telefone nshaka kuzungura telefone amahera arayatora aragenda telefone yayitumye umuhungu wiwe telefone barayinzanira na kadesimu arashiramo rero ninavuze ati jewe telefone ntayo nzobaha uko niguze amahera y'ibanje ntabwo ari kado bampaye urumva rero n'ubu rero nje mbona umenga biriko birahindura isura ukuntu n'ukuri nashaka mufasha n'ukuri nk'uko uhora ufasha abandi yego ndabibona ko ntuze n'ukuri ufasha abantu benshi kandi uwo mutima ufise urukundo uzowuhorane nanje nashaka n'ukuri ndakwitura umfashe nko gufasha abandi yego nyimba babona ko ntoguma ngaha nibandungike ku biro bandondera akandi kazi canke nyimba babona ko nguma
je nkeneye amahoro atuje, nkeneye amahoro atuje kuko buri saha induru, buri mwanya ni induru, bakaba bavuga ngo ntagende, ngo ico kidayimoni, mbere basigaye bagita ngo ni dayimoni, ngo ndi shatani, ngo ndi jini, vyinshi bakavuga. Nukuri ndasaba mumfashe mutuba mukoze, ego. Nivyo mwumvise, ndabashimiye rero mwakoze ko mwakurikiye, natwe twizere yuko aba bashiki bacu bariko barazira ubusa nk'uko bagiye gutabagwa. Wiwe vraiment ndizeye neza yuko ikibazo afise ni ikibazo cyumvikana, niko gusaba buri abantu bakontagita barya abantu, kandi ho iki kabisa, iki tuzokivuganira na boss wiwe kabisa, kandi ndazi iki kizogenda neza. Ni bibiri, subize kuri ofisi, mugumye bamuhindurira inzu n'ibindi, ko ashaka akazi atangorane, ari bo wasi umukozi no guhomborahomba, ibi biba vyumvikana neza. Ya, murakoze cyane. Sikiza amahera ya ofisi yamaze kuyatanga, iminsi yayirengeje.